Igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa kabiri mu 2020 niho hashingurwa umuhisi Kizito Mihigo, umwe mu baririmbyi mpuzamakungu b'abanyarwanda yakoze bigashimwa mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, yashingurwa agashinguranwa n'iteka mw'irimbi canke mw'itongo ry'abapfuye ryo ku Rusororo, inyuma yo gusomerwa imisa indera nk'uko vyari vyamenyeshejwe na Fondation Kizito Mihigo. Tugiye kugaruka ku rupfu rwiwe, tugaruka no kungene vyari bimeze neza kungene vyari bimeze, no kubwira neza yuko yapfuye itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri mu 2020 mu maboko ya polisi, inyuma yuko hari haheze imisi itatu gusa, imisi itatu, no kuvuga ku itariki 13 niho yafatwa, hanyuma agashirwa mu gipolisi kugira bamenye dosiye yiwe, ariko inyuma y'imisi itatu, no kuvuga ku munsi wa kane, niho vyagiye kumenyekana yuko inyuma y'itangazo polisi yemeza yuko Kizito Mihigo noneho yiyahuye, bimwe mu bintu bitagiye kwemezwa na gatoyi na bamwe n'abandi yuko yoba koko yiyahuye inyuma yuko yari amaze gufatwa. Bamwe n'abandi bagiye basaba amatohoza yigenga kuvyerekeye runo rupfu rwiwe, aho bavuga neza yuko Kizito Mihigo atapfuye, harimwo Human Rights Watch canke se leta zunze ubumwe za Amerika, ariko leta y'u Rwanda yaje kuvuga ati namba ntibikunda, twebwe turishoboye, ntabwo dushobora kugira amatohoza. Bamwe n'abandi bakaba bagiye bafise akangonongono kw'irifatwa ryiwe ndetse no kungene yapfuye n'uburyo yapfuyemwo. Mu gahinda n'amarira bafise amafoto ya Kizito Mihigo, rero niko bari baje gusezera ubwa nyuma uno muhisi yapfuye badashaka. Kizito Mihigo, umwe mu baririmbyi tuvuga yuko yatumye haba ubwiyunge mu banyarwanda, ndetse ariko bamwe mu banyarwanda bamwe bakavuga yuko aribo baba baramwatse ubuzima. Rero bakaba bari baje bafise amafoto ya Kizito Mihigo, ndetse ubona bashavuye niko vyari bimeze. Kizito Mihigo rero yavukiye mu Rwanda, mu majepfo y'u Rwanda, aho yakunze kumenyekana cyane kubwerekeye indirimbo zitandukanye yagiye aririmba, cyane zerekeye gufashanya canke kwegerana hagati y'abahutu n'abatutsi, nyuma yuko hari habaye jenoside hagati y'abanyarwanda. Nubwo yashoboye kubura abavyeyi biwe kubera jenoside, yaje kuririmba indirimbo igisobanuro c'ubupfu, vyatumye noneho yankwa na bamwe n'abandi, aho wewe yasaba yuko abanyarwanda bapfuye muri jenoside canke abanyarwanda bapfuye imbere ya jenoside yuko bose ari abantu, ahubwo yuko bubandanya bagira ubwiyunge hagati y'abanyarwanda, aho kuba abagenda bavuga yuko haba ukunama kw'abatutsi gusa. Ibi bishobora kuba bituma noneho urukundo hagati ya bamwe n'abandi y'abantu, kuvuga hagati y'abanyarwanda, bitagenda bibonwa neza. Ibi vyaje kumuviramwo rero kwankwa na cyane n'abanyarwanda n'abategetsi barangajwe imbere na Paul Kagame, aho ndetse yagiye atabwa mu mvuto ikitaraganya, noneho aza kwagirizwa n'ivyaha vy'uko yagombye kwifatanya n'interahamwe canke se abagwanya leta, ariyo RNC canke izindi nterahamwe zakoze jenoside. Noneho aza kwagirizwa yuko agomba kwicisha Paul Kagame canke agomba kumwica. Ibi vyamutumye afatwa arafungwa mu 2014, ariko aza kurekurwa mu 2018 inyuma y'imisi mike yakora ibiteramo n'indirimbo. Noneho yongeye gufatwa bamwagiriza yuko yoba ajabutse umupaka agiye kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho mu gihugu c'u Burundi, aho yafatiye maja iwabo inyaruguru, aribwo vyatumye afatwa hari ku itariki 13, aho vyavuze ko yera ku masaha y'umugoroba, hari hasigaye gusa iminota 10 canke 5 kugira ngo ushobore kwinjira mu Burundi. Acarafatwa ajanwa mu gasho, aho kwigenekerezo rya 17 noneho polisi y'u Rwanda nk'uko twabivuze yamenyesheje yuko uno mugabo w'imyaka 38
yiyahuje amashuka, ariko ntabwo ari amashuka kuko bavuze ko gusa yiyahuye mu itangazo, ariko kuri radio Flash FM umuvugizi wa polisi yavuze ko yiyahuje amashuka, bimwe n'abandi batagiye bemeranya yuko koko ari ukuri ahubwo yuko ari kinyoma abagerageje kurementanya. Human Rights Watch nkuko nabivuze cyo kimwe na bandi bantu ku mbuga zitandukanye ngurukana bumenyi bateye ivyatsi bino bintu, ahubwo basaba amatohoza yigenga, ariko RIB ni kuvuga polisi y'u Rwanda ijejwe amatohoza investigation yaje kubitera umugere, ivuga yuko yoyo yishoboye. Uno munsi rero nta kundi, ni ngombwa yuko habaye gusezera ubwa nyuma ndetse no kumufoba mitongo y'abapfuye irisororo, nyuma yuko habaye imisa indera yo kumusabira, nubwo bamwe bavuga yuko yiyahuye atamisa abakwiye gusabirwa, ariko iwewe yasabiwe imisa nk'uko mwagiye mubibona. Reka rero tuvuga ati rest in peace Kizito Mihigo, tuzokwama tukwibuka. Subscribe, share, comment, mutubwire namwe uko mwiyumva, mugira ibihe vyiza, murakoze.